mu bikoko vyose biba hano kw'isi, octopus nico gikoko conyene gifise imitima itatu. Nawe ugerageje kwiyumvira urumva yuko kino gikoko ari igikoko kidasanzwe. Yitwa octopus canke poulpe mu rurimi rw'igifaransa. Izi ni inyamaswa ziba mu mazi nkuko ibindi bikoko bimwe bimwe nk'amafi biba mu mazi. Bana nanje mino documentaire umenye vyinshi kwa bino binyabuzima bidasanzwe. Ibi binyabuzima rero canke zino nyamaswa mu mazina yazo ni octopus canke poulpe mu rurimi rw'igifaransa. Izi nyamaswa ziboneka mu nyanja nyinshi zigize isi, harimo nka Ocean Pacifique, Ocean Atlantique, maze no muri mer Mediterranee. Izi nyamaswa zibonekayo nkuko tubisanga ku kinyamakuru National Wildlife Federation. Izi nyamaswa ni mollusque yo mu nyanja yo mu cicaro ca cephalopoda bakunze kwitwa cephalopode. Iri jambo ni ijambo ry'ikigiriki maze aho risobanuye umutwe n'amaguru. Muri iki cicaro ca bino binyabuzima cephalopode no kuvuga yuko ni binyabuzima umutwe n'amaguru biba bifatanye, nico gituma bavyitwa cephalopode. Imiterere ya bino binyabuzima octopus uko biteye ni nk'impeta y'amaboko 8 angana azengurutse umutwe. Octopus ikoresha amaboko yayo 8 mu kwiyunguruza hejuru y'inyanja. Izi nyamaswa rero zifise selile bitwa chromatophore izemerera uhindura ibara n'imiterere mu kanya gato cane. Iki kinyabuzima rero kigafatwa nkaho ari kinyabwenge cane kuko gishobora kwiga gukoresha ibikoresho no gufata mu mutwe ahantu mu kanya gato cane kandi mu buryo bwihuse. Ikintu womenya ku ma octopus nuko hari ubwoko burenga 300 nka bino binyabuzima. Hariho octopus zo mu bwoko bwa Anterooctopus dophreyne, hakabaho n'izindi octopus zo mu bwoko bwa Octopus virigalis hamwe na Octopus libsa. Reka turabire hamwe ubu bwoko buke mu bwoko bwinshi bugize ama octopus. Iyo octopus yo mu bwoko bwa Anterooctopus dophreyne ni imwe mu ma octopus manini abaho, maze iyi iboneka ku nkombe za Ocean Pacifique kuva California kugeza mu gace ka Alaska. Iyi rero kugira wumve yuko ari octopus nini cyane, amaboko yayo ashobora kuba agera kuri metero 4 z'uburebure. Hariho n'ubundi bwoko twagiye tuvuga nka Octopus virigalis. Iyi ni octopus isanzwe, ni nayo ntoya cyane mu ma octopus yose abaho, aho amaboko yayo aba agera muri santimetero 15 gusa. Santimetero 15 ni santimetero ntoyi cyane ku buryo ari ntoyi cyane ngereranije n'ubwoko bwa mbere bw'ama octopus Anterooctopus dophreyne. Inyuma y'iyi reka tuvuge octopus zo mu bwoko bwa Octopus rebesa. Iyi nayo ni octopus nayo niboneka ku nkombe za Ocean Pacifique, nayo si nini ya cane ariko amaboko yayo agera muri santimetero 51 gusa. Kugira ngo rero wumve yuko ibinyabuzima ari ibinyabuzima bidasanzwe, ni ibinyabuzima bifiswe imitima itatu. Kugira imitima itatu canke umutima urenze umwe ni ibintu bidakunze kuboneka cyane ku zindi nyamaswa. Rero nkuko tugenda tubisanga ku binyamakuru bimwe bimwe vya science, harimo nka Tribune de Genève, harimo Mag des Animaux
n'ibinyamakuru nka Zo Bazele. Ibi n'ibinyamakuru bimwe bimwe vyagiye vyandika ku ngingo zimwe zimwe zigize ibi binyabuzima canke bino bikoko vya octopus. Octopus rero nkuko mwavyumvise ni ibikoko bifise imitima itatu. Hariho umutima umwe ari wo mutima principale wawo, naho bawitwa cœur systémique mu rurimi rw'igifaransa, ni cœur systémique. Uyu mutima rero ukora akazi kadasanzwe ko kuvomera amaraso mu mubiri wose canke gukwiragiza amaraso mu mubiri wose. Iyindi mitima ibiri y'ino nyamaswa ifatwa nkaho ari amashami y'uno mutima wa mbere nyamukuru, maze aho akazi k'ino mitima ibiri mu gifaransa bayitwa les deux cœurs branchiaux. Iyi mitima nayo ikora akazi kadasanzwe, aho akazi kayo nyamukuru ari ukongera umuvuduko w'amaraso mu mitsi, kandi bigatuma mu maraso yawo habonekamwo oxygene nziza. Twavuze vyinshi vyerekeye zino nyamaswa, ariko ntihogenda utamenye kino nazo zirafungura nk'uko ibindi binyabuzima bifungura. Zozo zifungura udufi duto duto two mu mazi, harimwo n'utundi dukoko tuba mu mazi. Ikijanye no kuvyara cyangwa kurondoka kwa zino nyamaswa ni ikintu gitangaje cane, maze aho birangira octopus y'ingore ipfuye. Kugira ngo rero ivyo bishoboke, octopus y'ingabo ikoresheje ukuboko kwayo bitwa Ectocotylus mu koherereza intanga zayo zitwa spermatophore mu mwobo wa octopus y'ingore, hama iyo ngore igahita itamagi biciye miyo nzira. Kandi umenya ko octopus y'ingore itamagi menshi ari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 500. Inyuma yo gutamagi octopus y'ingore, akazi ibisigaranye abarako gucunga umutekano w'ayo magi ku buryo idasubira no gufungura. Rero iyo amagi amaze kuberuka havamwo utwana twayo dutoyi twitwa planktonique, maze tugasigara twigwanaho mu nyanja kubera ko nyina wayo mwako kanya nyene ihita ipfa bitewe nuko ibimaze igihe kirekire idafungura. Ikintu norangiriza ko mini documentaire nuko ama octopus ubwayo asanzwe agira ibice bine vy'ingenzi. N'ibi bice hari igice cya mbere bitwa tete. Iki ni igice rero novuga ko ari nk'umutwe kandi kirimo n'amaso. Hariho ikindi gice bitwa manto, akabona tentacule canke les bras. Iki ni igice rero kigizwe n'amaboko 8 twavuga. Hakabaho n'ikindi gice cya nyuma arico bitwa sifo. Iki gice rero ni igice cy'ingenzi kuko arico gice gituma iyo octopus yirukana amazi mu mubiri, bikanatuma ishobora kwideplasa vyihuse cyane cyangwa ikiyunguruza mu buryo bwihuse. Reka ndangize ndabamenyesha yuko ibi tubashikirije ni bimwe mu bushakashatsi bwakozwe maze bikanandikwa n'ibinyamakuru bimwe bimwe vya science, harimo nka Magazine Animaux, Zo Bazele, hamwe n'ikinyamakuru cyitwa Ça m'intéresse. Ariko imbere ko ndangiza, nashaka ndakubaze kino kibazo: ese wewe wakurikiye ino documentaire hari ikindi kinyabuzima wawe warusanzwe uzi gifise imitima 3 canke gifise umutima urenze umwe? Reka ndangize shimira wowe wese yashoboye gukora subscribe kwino channel ya YouTube, maze n'utarayikora ndamusaba adushigikire akore subscribe na commentaire, maze kugira ngo azazabona n'ibindi biganiro tuzaja ducisha ko kino channel.